Paulin je m'excuse kujya kuntu ushaka gusupportinga umuziki w'u Burundi sivyo kamata mwenye ni kama nakupa mfano umuntu ufise abana kujya kuntu uraba hajya ijya foto ndafise abana si bose bafise ibwenge ari bijuju birimo ariko sinshobora kufata ujya afise ibwenge n'ujya nene ndakunda gushira mbere mu bintu byanje oyaye nibijya bijuju ndabibungabunga navyo ngabifata urabona ko bose bambaye kanzu zose zinasoye muri Dubai bose nimba ari kanzu igugwa 50 ndagura zine bose bakwiye sikujya kuno uyu niyo afise bwenge cyane azoambara amahera menshi uyu niyo ugasanga abaririmbyi bari ku masho ni bagya nyene nibashobora kuhindura basi bagashira nka Bauden ugasanga Pole y'organisation akamushira Dramatina Bauden basi akamwe ibyo bihumbi majana 2 Bauden na akabironga abaririmbyi bato muri ko muraza mugabanye umucepuko uti nindaya rero nibashobora kubandanya kuko ako kanoti ibazeho uripangira agashambre ukariya sase nkanti sivyo ufise ama dépenses mama wawe papa wawe barakeneye kijumba bagushize ku mashure sivyo ibaza ko Dramati yaravuye ruguru akaza mu gisagara kurondera akaronga n'ubukogwa bo mu gisagara bujya bunoti bose afise buca butwara agasubira ruguru atana n'ikijumba ya indagara basi yamutwaye mama Dramati zobabara ko yama 6 afise ndashaka umunsi umwe ateri imbere amuguriye mama wiyo basi agatongo aseme mwana wanje yavuye ruguru yaranguye basi bwana n'indagara cange agasipere sivyo niyo ndashobora kuhanura abacoming nimba ari ujya Petit arimba nani Diwan nani ndamukunda vraiment n'umupeti baran respecta bakaza tukaganira benshi bakantelefona bakambaza ama conseil félicitations ariko ibintu vyo manke bitu bya kushinda mu boîte kila samanke bitu bya ku enjoy Petit unanisikia unakumbuka conseil niliwe kupatia kiriku Mheshimiwa Farias amwubahe Fizo Petit mu France wanasema tu dois le respecter s'il vous plaît tu dois faire ça kutoka mama yako na baba yako ni Big Farias nabivuze abari jendi bakora muziki mwiza bagya abantu niga si yugara muziki bayita gute Sensei wabonye muri jendi bamugaye umuziki kuko turirimba ibintu byumvikana umviriza jewe na mama wanje turashobora kwicara ahantu tukavuga ingidi kweli tukumviriza indirimbo itwa ingidi matako uri kumwe na papa wawe gashiramo CD ari wacu iyo na yo nayo mwana inzurazi urazi kuririmba ega nice. Coucou, salut encore la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, ikiganiro cacu ahantu kiza kubera no musi dufise vlog no musi dufise gutembera mu bwiza uno musi navyutse mfise mood yo kuja gutemberera Bidondo Fashion ngira ngo turamenyereye cyane Bidondo mu bintu byinshi bitandukanye ari Bidondo Makayabu, Bidondo Charbon, Bidondo Biopower, Bidondo ma business menshi agiye atandukanye. So twarahuye la fois passée muri événement and then aranyimvita nzoze kumutemberera arama adresse no musoro ndavuga faut que dukora aka vlog tukaja gutemberera Bidondo Fashion mu bwiza. So guys, ukawutara kora subscribe kuri Buja Town TV ndagutumiye kora subscribe guys, aba subscribers kweke mutariko muraduga turabakeneye cyane. Like ukore na share kugira ngo bandanye ubone ibiganiro biri on point, ibiganiro bigiye bitandukanye. Ni Nice Sky kuri micro, nyuma ya kamera musanzwe menyere ko tuba turi kumwe na Jamtar, so we go. So guys, rero ni mu bwiza kuri 6 kuri 6 numéro combien? Mengo yambwiye numéro 26 I think. So Bidondo Fashion ni hariya sinzi ko tumusangaho kwera yaramaye adresse ndamubwira anytime nzoza sinzi ko tuza kumusangaho gusa dufise vlog dufise ku vloginga dufise gutembera dufise ku
raba utuntu n'utundi naho tumusangayo tugasangayo abandi ni bon. So guys, ndagutumira rero gukora subscribe kuri Buja Town TV kugira ngo ubandanye ubona ibiganiro byiza bigiye bitandukanye. So guys, turashyize muri Bidondo Fashion. Ni Buiza 6e avenue numéro 29 n'abahenze. 6e avenue numéro 29 kwa Bidondo rero sasa. Sinzi ngo turasanga yonde gusa mfise ubwo bane tusanga Bidondi naranyica. Dufitanye ikibazo kimaze nk'imyaka 3. Yambu. Ni sawa? Meze neza. Odinga. Ça va? Meze bien. Hano kwasa neza none. None. Guys, ari ikintu tutabonye. Era ababaje. Bidondo Fashion. Na uniforme zarasohotse. Business irakomeye cyane by the way. Ngahuze amafoto ya Bidondina. Bidondo n'umugore mushasha. Ni sawa none. Bidondinari. Guys, nahuye nimba ari umukozi, nimba ari umugore mushasha wa Bidondo wirono, ariko Bidondo nga nimba avuye imaka. Nimba avuye hehe? Guys, outfit iwe jiranteye nubwo. Bidondo Fashion. Sawa Bidondo. Umeze neza. Nice. Tuvuye imaka. Umbuye nibiki? Tuvuye imaka. Tuvuye imaka. Avuye Dubai. Dubai. Kuroga bit. Jewe. Oya si kuroga. Navuye gusenga uraziko bavuza gusenga dukora. Dukora dusenga. Ni karibu none. Karibu. Waje gusuma cange waje gukora iki? Je naje gutembera. Naje gutembera. Gutembera? Je ndibaza ko hani muri fashion umuntu yinjiye ngaha n'umuntu wo kuza gusuma. Ni bon. Je ni bon. None Bidondo nige kinini novuga ati twari tumaze igihe je ntahura na Bidondo ngira ngo abantu bameruka turi kumwe na Bidondo muri Wakalaiti muri Burundi wacu ya imisi menshi. Ubu tugeze muri Buja Town TV rero. Bujaville. Nijya baririmba baba Petit Bujaville ni so cange ni ndoba boss beno. Ni ne boy ni kampu. Kandi turanagutumiza. Urabereje genti mamaze kumenyereye abijya bintu bipanaro bijya bintu none bimeze gute bijya bipanaro byawe wahora wambara nyene aho tufite je mbona ajya muri Dubai turiko pamona rero turagiye na Loriro ariko je nagiye gusenga Loriro yagiye kukubitasha twaje ngaha twasanze umwana mwiza niwe Bidondine 2 niwe Bidondine 6 ugeze muri 12 yantuka. Oya, nice. Ubumara. Urakunda urusaku. Urakunda urusaku. Uyu niwe Bidondine 12. Oya, uyu n'umuto wa Bidondine. Ubona ko basana Bidondine. Oya, Bidondine arirabura nawe ntucu duhena. Bidondine arirabura nawe ntucu duhena. Inda none inda ivyara benshi. Ivyara abanywa rumogi, ikavyara bisuma, ikavyara bambaraga, ikavyara bose inda umuntu ashobora kuviyara bametise. Sasa wezi kuona mimboga zaratakasa. Alo ushaka kwiyongera na Bidondine na mutonya wa Bidondine na. Oya. Uyu ni directrice wo ngaha kuri Bidondo Fashion. Anyuma ari directeur ni CEO Bidondo Fashion. Bidondo no. Wagwa. Jewe Bidondo nasenga ndabona amafoto y'abantu benshi bagiye batandukanye gusa abo nabonyemwe wewe Bidondine ndamuzi mukecuru hari ndamuzi ariko rero uyu muntu ari ngaha hejuru. Uyu muntu ari ngaha hejuru? Uyu ni umusista wanje. Uyu ni umusista wanje. Niyo bamwita Josephine. Ndibaza ko abahanze kuko yandeze kukuntu umuntu urabona arigiye mama aravuka umuntu je ni wa mtoto wa 4 sasa huyo kuna wakati mama anakuwa iko busy alimilea Changi niwe yamenyemwo n'imitahe muri Bidondo Fashion mbo
umutahe ni wanje ariko aramfasha bimwe na bimwe byinshi aramfasha ariko je après mama wanje niwe kuko yari grande sœur oui wanje grande sœur ni comme tout votre mère ya niyo ndamubaha cyane ndamukunda cyane nico gituma namushize hari ni Bidondo kuri no munsi duhuye avuye Dubai ngira ngo outfit ziwe murabona yuko bitandukanye guys ibintu byarahindutse bikomeye cyane je nije nsigaye inyuma sinzi ikimana iri kumpora Bidondo gutu umuntu nka Bidondo ashaka kuva mu gihugu akagenda Dubai akagaruka kwera je biga bintu byo gufotora kuri aeroport oyaye kandi je nagiye mu masengesho umuntu agiye mu masengesho sikubya kuntu nshobora gupublia ndakunda kugenda mwaraboni kandi narakijijwe no mucepuko narawuhetse haramutse kibivu ubu nakubwiye bwana abidon barabangaye babidondine unye nuyo ndamubonye ndavuga reka nume bari 9 ubu wasigaye umwe uko nako narakije wa musenegalese naramuhevye yaramvanze Bidondo uri mu bantu bakunda yaramvanze no mu diaspora nca ndamuheba bakunda kugutwara abagore nko kose ba golden baza bagukinira ko bagutwara abagore bakunda gutwara abagore wowe urashaka wanjajwa bajya ni bapeti abapeti bwa kagutwara abagore oya ni zina sindibuka Bidondo umuziki w'u Burundi industry y'umuziki w'u Burundi uri kurabona gute muri no miss imeze nabi imeze nabi gute ibintu promoteur mu ba journaliste ba ma radio vraiment s'il vous plaît ibintu biko biragenda nabi dutangure mu ba journaliste kenshi ba legend kubera iki mutatuvuza ku maradi shaka tubaye noti nta bishasha muri ko murazana oyaye Lolilo afise indirimbo shasha yakoze muri Dubai kubera iki batayivuza Jeff indirimbo zibiri kandi ni indirimbo nasoyi na Thompson zoirekura uzobona nta numwe ashobora kugira ngo agende kuri radio ariko ma TV online vraiment merci beaucoup abandi ni ba promoter wa mashow nibo ba promoting baba abo ni ba abantu babi banachagua kama unataka kufanya kusupport muziki wa Burundi kujya kuntu vraiment Paulin je m'excuse kujya kuntu ushaka gusupportinga umuziki w'u Burundi sivyo kamata mwenye ko ni kama nakupa mfano umuntu ufise abana kujya kuntu uraba hajya ijya foto ndafise abana si bose bafise ubwenge ari bijuju birimo ariko sinshobora kufata ujya afise ubwenge nujya nene ndakunda gushira mbere mu bintu byanje oyaye nibiga bijuju ndabibungabunga navyo ngabifata ukabifata urabona ko bose bambaye kanzu zose zinasoye muri Dubai bose nimba ari kanzu igugwa 50 ndagura zine bose bakwiye sikubya kuno uyu niyo afise bwenge cyane azoambara amahera menshi uyu niyo ugasanga abaririmbyi bari ku mashow ni bagya nyene nibashobora kuhindura basi bagashira nka Bauden ugasanga Pole y'organisation akamushira Dramatina Bauden basi akamwe ibyo bihumbi majana 2 Bauden na akabironga atari ku 6 basi Pole aka organisation agashirako exemple agashirako umuntu ari kuri 6 n'umuntu atari kuma 6 ariko yakoze 6 yarakoze ariko Bidondo ukiraho nyene hari ukuntu bimaze imisi binavugwa yuko aba legend mwamaze kwijajara gose ngo muri aba legend musigaye mugenda gukora umuziki uryoshe mukaja kwirwa muravuga ngo turaba legend none tuzokumviriza iryo zina yuko muri aba legend canke mu aba legend bakora umuziki mwiza bagya abantu niga si yugara muziki bayita gute Sensei wabonye muri jendi bamugaye umuziki kuko turirimba ibintu byumvikana umviriza jewe na mama wanje turashobora kwicara ahantu tukavuga ingidi kweli tukumviriza indirimbo yitwa ingidi matako uri kumwe na papa wawe ugashiramo CD fata urabona iyo ni indirimbo ujya mu peti umvira ari indirimbo ariko tuwe ba legend turaririmba uturirimbo dutanga karorero mu muryango musani nikiyo cha jamii na wanatubania sasa wakitubania batabake banapiga hizo mangidi zabo na ndo zenyewe unatuma sense na wewe na gumu lakini ukisikia tu muziki tu wa zamani hari wacu iyo na yo nayo mwana urazi kuririmba ega nice ahubwo nanje no numvisa wararongoka oya
bari umuntu wankuriye Dubai aba diaspora barangire mabifu ngo ebana bidondo uri muwesha nice kwa Drizzy nimbari Drizzy nimbari ndagowe mana yanjye ujya mu journalist nani izo ni ujya mu journaliste capitaine de la capitale capitaine de la capitale kandi nahijya ejo arabimbajijega ibintu birakomeye cyane mwagize mariage tutabona ni nani photo basi kandi twatanguye gukorana capitaine de la capitale kuva akiri kwa kuke vraiment na ni invitation muri abana ba mariage vraiment bareke kumbeshera nta mariage na dote munakula nyama mwe benyewe je narabimubwiye bidondi je ntagutumiye nyene nguze uririmba umeze sasa ujya na Drizzy bafaniki ni mkubwa na mdogo bidondo dusuye mu kiganiro cyacu tukiraho nyene ni Dramati aheruka gusoka igihugu ajya muri Bruxelles ajya no muri France gukora concert abantu benshi bari bamaze kuvuga amajambo menshi agiye atandukanye ntazogaruka aragiye ni amara kwishikira hari yarazi umuntu agushikanye mu bihugu byo muri Europe ati ujya ntazosubira kugaruka bihereye hajya nyene ariko Dramatic umunsi wejo niho yayururutse indege yashyize ku kibuga cy'indege mu ma 18h avuye muri Europe n'amajambo abantu bari bavuze yuko atazogaruka nakaye kajambo utekerera Dramatic ikintu cyambere ndashobora gushimira aba diaspora bari hanze b'abarundi kuko ivyo bintu kuva kera abarundi vraiment bari hanze barafise urukundo n'igihugu cy'u Burundi kandi bafise urukundo mu baririmbyi bamwe baradufasha nanje mfise umufanje aramfasha vraiment akantu gato akarungikira umuririmbyi Suma Balio Barotel DJ Kiss bamwe baradufasha vraiment abantu bari hanze bari mu Denmark abantu bari muri Canada muri Amerika ba diaspora ndabashimira na atana lakini mie bado amuyani bebo bo kuva kera bariko bana beba balolilo bafizo kidumu me ni turi ya Petit atakama bitu abiko bien lakini mwache na Petit enjoy vraiment Petit enjoy misi na bifu na weye enjoy vraiment mimi niko na bifu no ya ba organisateur na ba journaliste lakini bifu mu basani badogo au bakubwa sina bifu ikintu nabasavye gusa abaririmbyi bato muriko muraza mugabanye umucepuko uti nindaya rero nibashobora kubandanya kuko ako kanoti ibaze uripangira gashambrete ukariya sase nkanti sivyo ufise ama dépense mama wawe papa wawe barakeneye kijumba bagushize ku mashure sivyo ibaza ko Dramatic yaravuye ruguru akaza mu gisagara kurondera akaronga n'ubukorwa bo mu gisagara burya bunoti bose afise buca butwara agasubira ruguru atana n'ikijumba ya indagara basi yamutwaye mama Dramatic zobabara ko yama 6 afise ndashaka umunsi umwe ateri imbere amuguriye mama wiyo basi agatongo aseme mwana wanje yavuye ruguru yaranguye basi bwana n'indagara cange agasipere sivyo niyo ndashobora kuhanura aba coming nimbari ujya Petit arimba nani Diwani nani ndamukunda vraiment numu Petit baran respecta bakaza tukaganira benshi bakantelefona bakambaza ama conseil félicitations ariko ibintu vyo manke bitu bya kushinda mu boîte kila samanke bitu bya ku enjoy mupunguze manani ku enjoy ku enjoy unatuma msanii unashuka chini ushobora kugenda rimwe kabiri muri boîte apana chaque jour di lundi à lundi uri muri mpaka tana watu banakuchoka unakuona pita kuna tena mtu anakuangalia huyu ni wapi ari boîte nyingine hata ukifaa fuyo banakunyangura banakutupa nje kwa msanii kenshi namaze ko babona baririmbi muri mwa boîte bagira induru bana tutoke nje c'est pas bien menda bakunda barakora neza amavyuzi nimbari muri ko muragura nimbari mutagutse nuko nyene vraiment ndabona ko bintu biriko biraduka neza ni no mu gihe gishize hari abantu baguma bagereranya Big Fizzo na Kiriko bavuga ati Kiriko ari karamurenga cyane Big Fizzo ico kintu cyo curakivuga kwiki Petit unanisikia sunakumbuka konsenye niliwahi kupatia Kiriko mheshimie Farias mubahe banse mubahe amwubahe Fizzo Petit mu France bansema tu dois le respecter oui s'il vous plaît tu dois faire ça
kutoka mama yako na baba yako ni Big Farious nabivuze. Après mama Kirikou, après papa Kirikou, wa gatatu ni Farious. Juu penye Farious alikutoa Petit, hakuna wengine msanii. Nami hapa singe kutoaga rifasi, tungekutanaga ningekupiga dibara kwambia Petit unaendelea na maisha yako na mimi niendelee na maisha yangu. Lakini Farious alijidone sana ajili yako. Alikuweka, alikulipia nyumba, ulilala kwake, alikumasomo, nguo, kanda mbili. Ni Big Farious. Mheshimie Kirikou, mheshimie Mugani Desire Ngangari, sindo Ngangari? Okay, Mr. Ngangari. Merci beaucoup. Bidondo muziki yawe uhevye muri no minsi ibereye muri Bidondo fashion. Oya, Jesse nahevye muziki. Nakubwiye. Dukora dusenga. Dusenga dukora. Hapana bintu vyo kugwana cange mu mabwate cange mu inzoga bakavuga ugana ikibore. Imana ishimwe Bidondo yarafise abagore n'akagore, Imana iratabara vraiment. Aho uri hose ni wihewe. Wamaze kubabona uriko urabaha? Oya ni benshi no kuri. Byabajya ari abantu bafise 50 muri telefone. Je nari mfise 10. Ariko idini rirabikwemerera. Kandi abo 10 bose nabagize. Idini rirabikwemerera Bidondo. Idini rirabikwemerera. None inyuma ya dini ni nefu. Nararenze. Nice iska. Imisi myinshi kandi foke ngenda ntwaye ikintu nga. Ari mu diaspora ya aragukunda cyane, ariko mugabo nimba ari copain de nice umbabarire. Yaransavye nimero ya nice. Naranse kwitanga nuze kungubita. Akaba nanze pass. Vraiment nuze kungubita. Nuze ko yarakubonye muri clip yanje. Chunga murembo nakupenda chunga. Jambo dada mbona we mrembo. Unaremba. Yo achararira bo Bidondo. Reka kumbwira olala. Namuho nge murudishia ke kapitali. Bayimbaza nubu barayimbaza cyane. Kubera iki batayikubita abajournaliste niyo nakubwiye bifu. Naryoshe. Kandi indirimbo nziza kuri YouTube irabandana bien mais batayikubita abajournaliste iri kuri YouTube kuri itwa channel. Yini Buja Town TV. Buja andika Bidondo andika Bidondo kuri channel yanje ya YouTube ugira ngo ubone indirimbo twasohoye na Nice Ska. Ya gan. Ya ni indirimbo yacu by the way na Bidondo hit. So reka ndagushimire cyane Bidondo ku mwanya wawe. Bavuga gute mu nanje ndabashimiriye, ndashobora kubakira. Urazi ko abisilamu utamuzi turabakira ni pirao, lakini ishobora kuboneka muri TV. Ubugari change ni pirao agafana jena nizoga kuna pombe tunavala kujeshimia kama uko gugwagwa utaenda kuzikunyia uko mbele jena rakijijwe na kuna pombe ni soda kwenda mbele na ngorane turabishimo ko nyene vraiment ari umuntu ndashaka gupresenta Bidondo de. Come on, Bidondo de. Bidondo ena Bidondo de. Bidondo de. Narishaka kumupresenta. Vraiment, s'il vous plaît. Alliance. Ichara. Alliance, nukuri. Alliance. Ara ichara hasi, na ndebe ashaka. Ichara. None niyo nda, wari ichara hasi. Afisinda. Nyatari. Nishaka kumupresenta. Guys. Vraiment uyu bamwita Bidondo de. Yitwa Bidondo. Nuko nitwa. Yewe nyita Bidondo numero D. Fire. None uribungenze canke ninda zaba. Abona nyene wamaze gusaza nyene nka wabaye mucyamba nyene biragoye. Udankora utegereza kuza nyene wabaye wamaze kuba umutama. Ndabona Bidondo none izi style z'amakanzu ni Bidondo fashion bimeze gute? Naje nambaye kanzu mbo arakurikira programme yanje sinzi ko afise 6e sansi. Umusi nambaye kanzu nawe acarambara kanzu. Umusi nambaye imbuzu zisanzwe nawe acarambara imbuzu zisanzwe. Nico ndamukunda kandi Bidondo fashion izomwa sponsor kugira ngo abandanye mbo niyajya mu Kinama mu Kamenge hose baramuzi ku izina rya Bidondo. Yinje kuri stage aratamba indirimbo ziwanje. Cyo gituma ndamubwiye rimwe na rimwe uracha ku magazine imbare ako kagari basi tugasangire cyandagyohekwa kuko c'est bien umuntu agafata izina ryawe abantu bose baramuzi ku izina rya Bidondo. Ya na ebwana bose n'abavyeyi bose mu Kamenge mu Kinama mu bose bamwita Bidondo.
none ni izina ry'abavyeyi baguhaye canke niwe wagiyise? ubwo bivanya n'urukundo nyene wamaze kumukunda umuntu uca wita izina ryiwe none wamaze gukunda Messi uca wita Messi nubwo nawe ukiri umupira uca Messi Saba legend benshi baririmba nka Bidondo kandi babizi gose kubera iki wahisemwo Bidondo we? Nahisemo Bidondo nyene kubera umuntu nuwo kunda bitatu wafashe tubiri kamwe karamucitse ahubwo je rero nakunze rimwe ariwe Bidondo generencha Donega Bidondo de ubuzima busanzwe ukora iki Bidondo? Je suis un élève. Ouais. Wiga mwakanga? C'est un secret de ma vie. Secret de ta vie kandi ufise abanyeshure mwigana tuza kubaza kwishura. C'est pas de problème c'est tout. Byoba vyiza nyene ariko no kwishuri ntigira ko ntago no hakubwira uravyumva nawe nyene. C'est mon secret. Reka kumbwira no kwishuri wigira ko ntawe uza kutubwira. Oya, Sizimana amenye yuba. c'est un secret. Iyo makeup none ni gute? Makeup nyene urabona nyene wamaze gusaza makeup nkizi ntizishobora kubura. Ibintu biri simple. Ni naturel. Birakomeye cyane. Reka ndagushimire cyane Bidondo shimira cyane na Bidondo de mwakoze cyane kutwakira ngira ngo tuzakuva gaho kandi karibu tena karibu tena kandi karibu invite n'abantu bose ndashobora kubabwira abafanzi urashobora kuza Bidondo fashion murabona kwa Gucci amaconvert amastyle amakomple mwamaze kubona ko ibintu birakwiye ama Air Force ama bintu byose birakwiye kuri Bidondo fashion ni mu bwiza kuri 6 numero 29 kaze kugira kuno muriko muradushorera niko muratuma dutera imbere n'umuziki urashobora gutera imbere. Okay, merci beaucoup. Hariho n'abantu Bidondo ngenda kwaje akabazo kanyuma hariho abantu usanga gasanga nabaririmbyi canke n'abastar canke n'abayoutuber canke n'abayoutubeuse ugaje usanga ngo nta kandi kazi yokora fait umengo yo maramara abantu bamuciyeko baje abantu bo bampanurira iki umuntu ashaka kuguma ndashobora kubanura je ndi umustar ndagenda muri uvumera kurangura n'amaguru gasubira n'amaguru umukozi niyo atwara ibintu ku mutwe cyangwa umuntu ngoresha cyangwa umutaximene turazina cyamubya twara ariko gende we ntibikumaramaza none na mahera taxi ndayafise ariko ndashaka udakoze nakajye ifoke dukore oya ari ukubwira ati jewe sinshaka kugira ndinde brand yiwanje shaka kwiyerekana abantu bose bagume bambona umengo muri fashion bivana n'ubuzima ufise none umuntu ufise abana 10 abana 6 n'abajya ba PDD ba Jay-Z bafite yandi ma business baratonda mu mabiro baratonda ba PDD ba Jay-Z kandi ni ba milliardaire ba C6 baratonda mu mabiro Sadbis alikuwa anauzisha matike ya mvio sasa kila mtu akienda kuuza tike hata ni kuuliza tu bei ya tike si anamwona tike ni ngapi mimi nitakupa bana shushana hata wewe anatoana masande sasa si kazi of course sasa Fizo ana mango na Bantu Boys anaonyesha mango na mavirati tufanye kazi mkishaona baba yenu banafanya mwe mtajifichika kushinda Fizo siko na Bantu Boy matriko zinauzishiwa kule sasa So guys reka ndagushimire cyane wafashe umwanya wawe uri gukurikirana Buja Town TV muri kano kanya yari Nice Kai kuri micro nyuma ya kamera nkuko usanzwe wabimenyereye nari kumwe na Jamtal ari wari karagerageza kuduha ama image meza so tuva ngaha Bidondo fashion twambitse by the way vlog yacu no munsi hireye ngaha dusubire muri vlog y'ubutaha thank you so much.